Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Minouche. That's all you bakoze amazikitani tugiwakira rero umujournaliste wa mbere mugufi mu bakobwa akora muri Aisa TV Delisia oye welcome egera bakubone kuzo magic channel yari Delisia aka Kurmama kurte mama yes sir reka twana rero amurumva yuko bavuze amatimwanyaje bose bavuze bashinze intaye umva yuko Minouche ari tantine wabo mu kazi asante sana. Oya ni Gasore. Oya bazindi banyichaka bazukupe wavuye ngaho vyibushe wajugabanutse donc twasha kumenya ko wasavye konje yo kuja muri gym ugabanuke donc uje kuri gym ivyo byose bivuga delicious ya hatari man fatalo ku yo So on the track. What's up guys, bonjour, bon après-midi et bonsoir. Ici c'est Bella Micro pour Magic Channel TV. Today rero ibintu birakomeye basho nifise gato ni anniversaire ya Minouche. Rero tugira tumusurprene ntavyazi nakina kimwazi ari muri studio twe turi ngaha tugira tugende na gato n'abagenzi be ngaha anyoke hama tumukorere umunsi ibindi navyo turabandanya. Ciao ciao turabandanya Gasore suro Lindira Gasore. Iyi ni keke ni commande vyo mu Bushinwa yakuriwe muri Samping canke ama ni keke igurwa amahera menshi $800 quand même. Isana neza. Commande ya ama tujye kurya surprise Minouche. Minouche baby. Yo. On y va. Delisia aureke. Allez. Sana. Twagiye. On y va. Scott ataraza tugiye. Akuri ku telefone. Nuri kurabishira ngo Vai ver hoje ngo Scott adusinyare. Tete utaga imbere. Kwa muremu. Uboneke aho onyine wajaga. Yaga. Comme la shampoo et tout. Nous connaissons la demoiselle. She'll be us on a flight and it's gonna be fun. Yeah. It's gonna be show. It's gonna be show. Yeah. Show fire. Urabona ko hari umuyaga gasa. Scott ntayikaranyika. Lindira. Hello guys. It's time to go for the fun. Lindira gasa. Ingemba ze Scott za 2 minutes ziva. Ari. Tuze. Voilà. So on the track.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Minouche. Joyeux anniversaire. Joyeux irafashe none batagukamera gaso turahezanye ingorero yo mino uraducira kamera funga ibisuko So, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. ingorero twicare gato turakoresha na interview Minouche icara hari Vas-y là-bas. ibintu birakomeye Nindagira connecte no. Ou iPhone 3. yo ni keke bambi Reka keke nkoreshe. ni muzero keke tugira twicare twese ntugire ikibazo hama bakunzi ba Magic like I said Minouche twamufashe Dans Magic, like I said. za nkuko nari nabivuze basha twariganye abivuze nk'ikirundi urakayise Jean like I said twamwumvira niyo mutasahuye Bera uvuga ico kimeze neza ese ni umuntu yitwa ni bon Minouche surprise yabaye ici Jean twamufashe rero Jean turi ngaha ahanye Sora vraiment gaso urasohoka gaso usohoka gaso karagora Surprise, ah ouais, laisse. resi yo mana ni resi y'amatara ni bon twiganye rero Minouche aryohewe wagize nubwo nayo kutaritse ni gisoda we iki gikombe ni kigabo voilà rero turi ngaha none ko atambwenda muri basha ko atambwenda Oya kora na France imyitozo. ari anniversaire yanje frère rero turi ngaha nk'abashuti biwe abagenzi biwe kugira ngo wese umwe wese mugabo ndafite ikibazo Bera ava yuko muza ngaha hari ahantu mwaciye duca hehe nta n'umwe muri mwese ariko aravuga ibintu biseriye turaryohewe bana twimenyemo ibintu twimenyemo ibintu rero twebwe ngaha anye Minouche dushaka kugusuheta live urabibona ibintu bigoye kuza amazi ukunda guhakeha bro ko bisa anniversaire si bya misi yose dushaka gusuheta live mwese Jean aravuga ibyo ashaka kugusuheta muri uno mwaka yego ese yari yasavye ngo mwese avuge ngo Minouche ngo twahuye gute iki niki gusa ivyo onye nibirebizo nibuka ivyo ni Justin Kezo ingene tumubona ingene ameze ni kwa Isaac personalite yiwe ingene kameze nivyo tugakeneye ku mwaka
twagiye Ersino watangura Ersino watangura ivyo twahuriye hari mikorosi Elisi ni wa Ersino watangura Mali nitwa Minouche Elsie na hapana ngo serious vraiment. Elsie. ni Elsie Kirundi si Elisi barayimara we ni Minouche Urumva rero karibu ushaka cyane. gufata ubusere kubera Gasore Minouche ntibikunda Minouche nyene aragoye. serious no munsi Mugabo je kuntu twahuye na Minouche niko ya Keke yanzenye ngaha Vraiment dire merci. Quand même. merci hanyuma rero je ngaha gusa Minouche nawe ndamubona nahora duhura muri CCF yishima gara nyene ndenganije ba mugabo jewe naramwapreciye yero kurameze guys sinigara akaravuga rero ngishika ngamo nabona nyene umenga nyene arishima ukamenga nyene se muri magic niyo yifata nka boss nyene kigira ibintu boss lady hanyuma rero mugabo uko imisi igenda iragenda gasoreka ko kivyo rero uko imisi yagiye iragenda cabona ari umwana mwiza vraiment urumva naho bon umuntu ushobora kumushwanira mu minota 3 ukamenga biciye amazi ivyo ntububaza Minouche urashaka kumushavuza hanyuma ari igihe atubwira tukora ikiganiro tukanyika akishofa mugabo ukajobona gutelefona gakunda kwishofa cyane ko donc rero dumwa jewe ndamwifuriza Minouche kuguma uri umwana mwiza kuguma uri umukobwa nyene nabonye ahantu bakwanditse ko ngo umukobwa ari femme forte nakonga umukobwa ni wa mutipe bakoresha muri gym urumva ngo uri umukobwa ari mu iterambere nyene ndajura je uranyeспira vraiment Arakwinspira? moto inde aya uranyeспira kubera ukuntu akora Ego. arakunda gukora Minouche gira mbere abibona ukuntu akora nake karabibona arakunda gukora vraiment cyane rero imana muri uyu mwaka ikintu ndakwifurije Ego. no imana je ndakwifurije amahera Minouche yo yashaka yuko Minouche many much money not many muri more. December mbunzobona ariko aratwara imodoka yanditse ko peut-être magic canke yiwe ibindi byose ushaka bwa priorité n'amahera merci Bakunzi ba Magic Channel, c'est le tour de qui? C'est le tour de Keke, ex-journaliste du Magic. Ouais. Ok, on y va. merci Ego. keke Iyo mbese ndamwifuriza iki? abakunzi ba magic kwanza uretse ko gukora kera wewe ubwo sha keke bari Wavuye ngaho vyibushe waje ugabanutse, donc twashaka kumenya ko wasavye konje yo kuja muri gym ugabanuke, donc uje kuri regime ivyo byose bivuga. Okay, mungaburire mvyiwe sawa. okay Mukati mukubira igipande cy'iwanyu bwase Oya bantu uvuge share. Bakuja Magic TV murakomeye bimeze neza ni Keke kre agateka voilà nibikimba ko none niyo ngenda baramutse ha Minouche twahuriye Minouche twahuriye je baho twore mu biganiro nisize nyene muri CCF nje ko iganiro nta bindi nzi hama amajanza muri Magic mu muryango cyo mu mwana wo muhira et puis narasohotse sawa hama Minouche vraiment Warafashwe. wagomufatisha Umugore wundi muri giti kiturigwa. Utade. bandaya shake keke Minouche nkuko yese yavuze nakana keza nkuko bivuze Nagaki. ni umwana mwiza ni umukobwa mwiza akaze akora ndabivamo Nakana nari ke. numvise bera avuze ngo gasore gatarayimaze kandi atanarisha Umviriza bakunzi ba Magic Channel. Bakunzi ba Magic Channel. yanarisha Arishe introduction twagite. yaje kuvu Umenya ko ari umadmin wigu. yaje kuvumba Ndabarukira mwese. nari weke mvuge urumva ni umwana mwiza basha akaze akora cyane atwenga akundana Strong. mugabo nuko gukara kwiwe ntanzi gafise mugabo mushabuja arakumwe uramwiko abantu batuka wa muzi yaramumoye namenga yaborotse idoga yayisimba arayo nuko hama Minouche ndakwifurije icambere amagara meza ntugware mwakwezi waragwaye kandi ntivyari byoshe ntugware ntukagware kandi ntikabe hama utera imbere muri Magic we na Scott mutera imbere na Bella na twebwe Kotike kitakuwa maji. natwe dushikiga of course imiryango yacu hama ikindi naca ubundi ibintu biriseye by'undi muntu
imbaro shasha uwo muntu ni kandi uwo muntu ni wawe umve nambare imvutano nyene ntwari ibintu byo guserva tivo imana ibandanye heza urakoze cyane mugana y'amahera esi yavuga umva nongereye bakoze Magic Ten tugiye rero umujournaliste wa mbere mugufi mu bakobwa akora muri Isaac TV Darice oye welcome egera bakubone ego ongereza izo Geragena kiriko kirabaza kuruga sakara gigato artarisha ibaze kandi muganya gombanwe ariko afite n'ibintu bizimvye gusumba twebwe yatandara gasore yarutsa shati ya nkoko n'izihore bakunze bari nukuri silence s'il vous plaît ndabaramukije cyane gose hamaje no kuri vraiment ukuntu meza sinzi ko exprime ama sentiment ndi nagato n'umusonta sinzi kuvuga amajambo ufite igenda agiye muri je nkumva ko birimwe muge sinzi kubivuga nk'ayo majambo se bavuze ntabwo ndabishobora Okay. Minouche vraiment sinibuka twahuriye hehe Minouche Nyazi ko ari kwa Isaac. voilà yaraje kudukoresha ikiganiro je na C'est santu safe. twiri bashasha oya twahinduye urumva ye turamenya nuko yego hama nukwivuma n'umwana mwiza yego je ntukanibeza ko ataco turapfa kwe nakana keza cyane gose ivyo byo gutukana ndakubitse kwa maguponda banatacomo fanye kamupfuye umugabo yaramubona gusa Minouche abonye Adelis arambonera cyane gose uyu mwaka bihere n'ubu isi surprise atanga kunyagiriza ibindi bintu gusa nanzigiriyemwo Yambaye neza berewe ndavuga umwana araje ngaha mu wiki. Oya warego ukunda kuza ngaho wambaye jeans waje wambaye kamini murana ko berewe ndavuga umwana ko twahuye nje ntabwo bari bafise ibintu nuko abo bose bari kumwe yambaye kandi ndavuga ati ego programme kandi kindi haba uyu mwaka ndakwifurije kugira amagara meza amafaranga nukuri vraiment yaronke anyway nutayaronka nuzovuye ngo amagara meza ufite amagara meza ufise n'ingufu zo kuronka yego ibindi byose biduza nk'inyongera murakoze cyane rero bakunze Magic Ten yari Delicia aka Kurmama kurte mama yes reka twana rero amurumva yuko bavuze amatimonyage bose bavuze bashinze intaye umva yuko Minouche ari tantine wabo mu kazi asanzana oya ni Gasore oya bazindi banyicira uramuha akazi Minouche ngahaye asante sana reka dikaze ndamwitega washa n'umujozi wa mbere bakobwa afite umutwe munini welcome Bella Magic yes sir office headmaster komeza abantu ndagusabye none mwahuye juste hewe twari dufite ne interview jewe oya kibiguyemo twari dufite ne interview je na Gasore na Bella akajya nk'utarishe nyene Minu Gasore ngene byagenze twari dufite interview na Gasore na Bella rero Gasore imivinyo urazanye ki Bella bica bijo acaragwara yagwaje umuntu Gasore ntiyabimenya aca bigwamwe rero ari umusheri wiwe yaje ngaha atazi ko umugore wiwe ibagwaje urumva rero nakuye muri surprise nkora surprise okay ni wakoze shaka umuvumbi ari celeb Gasore ndashaka kuvuga uri sebe vraiment wari ndashaka kuvuga okay it's your time toka westa kusema Jaza mesere do basha Minouche navuze kuri statue ni ryambere je mposinze Gasore ni ryambere naposinze biriya bifoto byose ni byinshi gishaka gafoto kamwe normal mahama kabira Jones ko ndakunda ko ndumufana wawe umufana gusa nturi rero modo nkuko Elsa yabivuze ndumufana tout simplement hamaje twamenyanye gutega baje c'est twamenyanye anniversaire yanje arane passé aho twatangiye kuvuganira normalement twarahura ni Saura komeye ego hamacha tumenyana twatangiye kuvuga Saura komeye ndagufana icamenyesha yuko atetwa icamenyesha yuko Minouche ari umwana mwiza baje twarahuye uwo munsi anniversaire yanje umugenzi Jean dossier en commun avuga ati uze kuza dusangire aratumira na ba Minouche ko aragenzi biwe turasangira bien kweli areze rero Minouche duhejeje dutashe tuvuga ati yo kandi anniversaire nakonye ku mastate yanje avuga ati ego sha ngo nanje cumi ifoto zawe ndaguposte cha turechange amenye ni foto acaramposta sha nitwaragenzi kwa besto yaba connaissance juste urashaka kwibaza tuvuga ati yo kumbe wa mwana n'umwana mwiza hama rero
tushiste Faustine ati sarajana umustar jana ndi umustar gusa nuko ntari bwaje imbere ya kamera Awari Ari umusitari muri quartier. Yari umusitari muri quartier uyu. Muri quartier wacu. Ku Bafaransa. No time munzi wacu ni bon. Rero turatangura kuvugana nyene bisanzwe. Rero tugira dukorane keke shake yaragiye. Bagire mwe na kabosi. Esa iposti ngati umani ivyo ntibirahara wewe. Ivyo ntoguma abajonese baguma bagenda nibiki. Ndabona indi ndavuye pe. Oya navyo je nakoresha rero exi. no jewe ntuze mbere yambwiye ko adashaka kuba ibya journalist Rero ese acambira. Ese acambira ngo yo bera ngo wewe. Nabarakata uzo turagira. Ngo bera ngo we kandi uko ukoranye na Minouche vyotesa genre mwo bishobora. Ukaje bagenzi banje benshi vraiment benshi. Bero zo mu journaliste ibikini navuga ati no bijya bintu vraiment. Umwanya siko tumwanya uragiye siko twandi dushaka nana kaburungu ushirako canke kavirigire ndafise uwo mwanya jewe nta mwanya wo gutakaza aha magic barabizi sawa shaka apostrophe rero Esira cavuga ati uragenda muhure Minouche ko tuzo tuvugana candagira screenshot ya Etse ndayiha Minouche ngo yongo dogo ngo uzoze ngo zigene vyonyohera and I was like vya vrai na sinabwaje imbere ya kamera nkintu na kimwe mucamurira kuri la Costa Mel Dako yo keke ndiberari turavuga rasha ibiki byose turavuga nabirahera ujya musi nyene rero bica biracamwo kandi bigenda neza ndakubaza ubu yiko turija gatori kuri ufatisha intoki utakaravye wewe hamara bica bigenda neza rero ikintu je ndakifurije mimi amagara icane amagara meza Imana uyu mwaka vyendi byose ushaka za ndoto zawe ziba impamo je nakenda disa toshaka kwambara imbutano cyane vraiment je ndashaka kwambara rero Imana izo bikore muri uno mwaka hama everything bless warahezagiwe cyane umugambi nawo ufise yes sir ava ibintu nshaka tuze kuyijya tudakase ariko Scott yari yavuze ko mfite naza kuvuga Scott ingo ngo wari wavuze ko ari kiza ingo imbugira Scott turi nyuma ya kamera waraho ngo twende turimo ngo twende ariko Minouche arikunda vraiment twari turimo rero oya turajamu gato ni jambere Rastama turayikata hanyuma twabanje kurya none gasore ka Minouche adepeni natanguye kurya je ngaje ngira ndabasaba ikintu murabintu mugiriye Minouche nanje sun ndiri amazira nje sabira Scott none Minouche afise umusheri nga jewe ari umusheri afise nga none gasura ringara nkande kwaga muko muranga wewe se wiwe utandari gashe igato nuwayiguzi ni waguzi igato ndakuingia hapa mimi imivinyu naza ngoya mtakuye ndairiye kose kurusha bayiguzi Minouche afise gushimira Elsie yaje kuvuga jewe ni juste nyene kumwifuriza isabukuru nziza hama ibiki Sasa ante Minouche ashavuye yo babivuze araporomoka avuze alo ridira ubona kuzemvuga abantu dushabaje avuze alo ukitaba gusa akumva wi kandi ntabashaka kukumviriza nabashaka kukumviriza okay azagaruke inde mvugende programme wewe mwanya oya ndetse kandi kazamisha barashwanira naba ndabona kwa Scott mucamuvuga byose ndisara na Scott Scott twaheje je narashwanira iga je mwancire mu ijambo kandi namakosa nkora Scott aramubwira ijambo do bashenje n'uwe msinda bikata byose nuri kuri musinga mama ijambo turaguha ijambo kameramani wacu yande kamera okay nanje juste nyene kumwifuriza isabukuru nziza umukolege wanje umusista wanje Minouche twaciye mu bintu byinshi cyane gose nawe nyene arabizi de A a Z urumva n'ubu turacari kumwe ndamukunda oya ni mwifira ibindi
no buciye mwiyumviriye yavuze ati sister wanje mwijwi tuje cyane ubivuze émotionnellement abakunzi ba magic bataye ibyo navuze nibarekane n'izindi mwandike muri commentaire yuko baberanye cyangwa bataberanye okay arageze ko tujya gato rero basi reka baranefo ni Minouche asigaye kuvuga yoreka ndababwire rero oui mon chef nagira ndabashimire sawa ndi muri anniversaire ya Minouche kandi ari kuri apere muri seri bimeze gute gaso genda naci gasore genda atari gato urambwira yovirira gaso gato nigenda urambwira okay sawa merci merci ndashaka kuvuga bakunze wa Magic TV n'abagenzi muri ngaha icyambere reka ndabashimire cyane mwakoze cyane je naheruka surprise kera naheruka surprise niga mu Bugande abagenzi twigana mu Bugande nibo bazikora oya ivyo nturimwo wewe ko twiganye rero sasa birankoze ku mutima birandyoheye ko mwafashe umwanya wanyu mukarondera cyane umukobwa yari yaranyitse sinzi yo yarari ko yavuze nyene ngo sawa kuri regime vraiment birandyoheye cyane merci beaucoup hama nubwo nkaramwe se ndabizi ngana uzomaze gukarira canke mwese ndamaze kubakurikarira sikora mba nanga umuntu canke ngo mbangizike nikwera kenshi hari ukuntu mbashaka ibintu bigenda ubwo bikase gatoya birangora kwakira cisanga ibintu me haheze nk'amasaha abiri canke biheze genre nibisanzwe biba bira so muze murambabarira numvise ko munzi vraiment muze murambabarira hama merci beaucoup ndanashimira n'abakunzi ba Magic TV unomsi niwe ndatembera muri ville ko ari ibintu ko ndakora nahura n'abantu mwibarabara bambwira joyeux anniversaire nkabona yuko ari abantu baraba Magic TV vraiment merci beaucoup nabaze kuvyandika muri commentaire abagucoreye bose bavuga ndakunda cyane oya ntibigeze bancorera by the way turamusabiye n'ukuri ameme vraiment imikashi merci beaucoup vraiment imikashi ikado oya ngari imikashi bagire oya ntacyo reka ndavuga ko ndabakunda cyane bampaye views baba bambaye birenze imikashi ndavuga ko ndabakunda cyane merci beaucoup bandanye mudushigikira turaha ku bwanyu twese ingoma 257 yo mawuja ngaha ni muri ville hajya imbere ya Interbank siège uzomukenera haba Isaac TV kandi uyu mukobwa vraiment akoze nakunze kuri Delicia wo duzayizo bamubone gastar by the way babona gastar delicious ya hatari ma mufatana ku yo okay mubandanye mumugira ku mumufollowinga kuri Instagram nawe ko abikunda kandi afise n'abantu atari bake muri ko vraiment afise abantu atari bake bamufollowinga sana kuri Instagram bandanye bamugira umustar umukobwa wacu ararenze hama rero iyi baby yacu nayo wewe duzayizo wewe nitubona na wewe ni bisanzwe ese mutamugire abone ese bagireze abone abone ba yo kwa Minouche yagize live oya yagize live abantu batatu nirna warvine amashigikira cyane acabona Delicia yagize live hariko abantu gira sakombe wabaye ngo abantu ngo bakwiye kuja kuri Instagram nawe uraja muri clip yayo urabe muri clip nyari bwaje muri clip apresi yayo ndabagira yuko mfite ikiganiro bakunze wa Magic muri rivyi wanje ndiko ndamutevya ariko kandi ndavuga ko ndabakunda cyane merci beaucoup birandyoheye bakunze wa Magic rero tujya gato rero bakunze wa Magic cyane hageze ko tujya gato abatari ko babenge rero yego bihangane entre igato yakorewe hehe ni promo oya si promo ni mukabondosha ni hehe hitwa gute kumuji gasore baje baza kwa buke iraryoshe we Yesu urase kumugira publicité yitwa nde ni mukabonda majahe mukabonda kujya kabiri
bashobora babwiye iyi gato birazi ko Scotio ari Gasore nanashatse ko tugira ibisazi none biranze dukate hama tujye normal ciao bizu kiganiro kiraheze bye